Harahi. Guys, gute mumeze neza, mumeze fresh. Ni Mr. Koresha umwanya garutse kandi. Koresha time. Koresha umwanya. Izina ryanje ni ntavugwa mu izina guys. Najeje nyine ndarikunda ndakunda ingene ndarivuga. Turagiye rero n'umwanya. Reka dukwakwanye dusimbire kwa Gaga Blue. Inyuma yo guduha indirimbo umwana iyo fata uyu mwana iyo ari kumwe na Fabi Love Camille God the Cation Boy aragarutse kandi n'ikindi gisasa avuga ati coming soon ngira ndabahe nkuko ari talent yanje mu kuririmba reka ndabasunike ndabasugume ndabahereza ibintu bimeze neza cyane araje rero Gaga Blue yamenyekanye cyane ku ndirimbo nyinshi kandi Gaga Blue yaramenyekanye cyane ku makolabo agiye atandukanye yarakoze kolabo na ba Lolilo na ba Natasha n'aba Mr. n'abandi benshi abayinyanyuzi benshi cyane bakomakomeye uno munsi avuga ati reka nsubire ndomeke muri Tanzania reka nsubire nkore ko Tanzania ndahatwike ndahakubite ni Aslay kuva mu gihugu ca Tanzania azogaragara mu ndirimbo ya Gaga Blue rero akaba yavuze ati jewe kariyeri yanje y'umuziki sishobora kwemera yuko irangiranye ne mu Burundi reka njabuka imbibe nangure kwagura imbibe z'u Burundi badutahure batumenye batatwelewa tu Gaga Blue rero je nkaba ndamufana cyane ndamukunda Gaga Blue ngena akora ibikorwa byiwe ico tumamvuza ati no nkuru nzindutse mbonye sinogenda nayibahereje muyimenye ni indirimbo rero yitezwe muri uku kwezi nyene ico bita funga mwaka ariko tukibaza duti ni indirimbo izobimeze gute ni indirimbo izobitambika mu gihe twimirije za Noel na za Bonane abantu baba bashaka kubanjuka canka zodushira muri za nkundo ziwe murazi neze ko Aslay akomeye cyane mu ndirimbo z'inkundo mu melody aryoshe cyane murazi neza yuko adahusha ari umutwitsi uyu Aslay rero mu Burundi wacu twamuheruka ari kumwe na Sadbi uno munsi yaragarutse na Gaga Blue abandi gute abandi vipi ese guys wobona gute ubona ino target yo kujabuka hanze cyane ifashika umuririmbyi ubona ari kihe yungura umuririmbyi cyangwa ubona bifashiki ku muziki wacu w'u Burundi murazi neza ko twese dufite indoto yo kubona umuziki w'u Burundi uteye intambwe ugera ku yindi level ikomeye cyane aho umurundi haba ari yubahwa bavuga ati uyu ni mtoto wa Buja aishimike kabisa ongezewe ulinzi turabashimiye rero cyane tubabwira ati nimubande mudukurikirana yari Mr. Koresha umwanya afadikanije nande na MC Blizzo yaga